ko na Yesu yatumanikije ku musaraba kera none tumurabe tuyizigiye amen
namenye ko mu ijuru imbere y'Imana hari umuntu atuvugira imbere y'Imana. Turahirwe ko tumufise atuvugira imbere y'Imana. Ibaheza rero turahirwe ko tumufise imbere y'Imana. Turamufise nawe ushima Imana kumufise. Turamufise atuvugira imbere y'Imana. Yaba tutamufise mbese tubaye gute? wacu Yesu Kristo tuzanye amashimwe yose kandi uyimana Yehova umisezerano rya kera we Yesu Kristo kandi
turagushimiye ko tutacunguwe n'amaraso y'intama ariko twakijijwe n'amaraso y'Imana, kandi kugomba kwawe niko twabikijije. Turagushimiye urukundo ko tumusatire wanjye n'isumba zose warutweretse kugira ngo natwe uturememwo gukundana. Izi mbabazi watweretse Golgotha kugira ngo natwe turememwo imbabazi zawe. Ubuntu watugiriye kugira ngo natwe utugirire ubuntu bwawe. Niko kuvuga Masumba byose yuko waduhaye ubuntu bwinshi ibyo tuzobugirira abo tuzohura bose. Waduhaye urukundo rwinshi rutogera ubwo natwe tuzokunda gushitsa no kubanzi bacu. Watugiriye imbabazi nyinshi gushikana natwe tuzoharira abantu bose byose bazotugirira. Usome ekipe turafise ibyangombwa bikwiriye byo guca mu isi tuji iwacu n'ijuru. Warakoze ku mugabane mwiza wawe, turagushimiye umugisha atanumusivye umwe kuri umwe bose bakobwe ku mutima nawe nebiyera atwuzuremo bose nuko bari 120 kiba twejwe natwe ngo tungana twese indimi z'umuriro nizuruke uri twese Musumba byose maze ibimenyetso bitangaza bikoreje ubushobozi bwawe bugaragare, imbabazi zawe zishurwe, urukundo rwawe ruboneke bigaragaze mu kiza uzokoza rwose. Heza gira buri wese ari hano, ababaye bafise ibisonga no babuza kugubwa neza hano nubihagarike byose mu izina rya Yesu Kristo. Umwanzi ntagire ikibanza, ariko Imana niyo ikibanza cacu cyose. Urakoze uyobore byose neza mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibahezagire, ibamugisha mwese. Turasoma amajambo magufi cyane tugihagaze iyo mu Baheburayo igice cya 11 dusome mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Chapitre 11 verset 39 à 40. 39 kugeza ku 40. Baheburayo 11 39 kugeza ku 40 turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Abo bose bamaze gushingirwa intahe ku kwizera kwabo ntibahabwa ibyasezeranywe, kuko Imana yatuboneye kera ikirushiriza kuba ciza kugira ngo abo ntibatunganywe bose tutari kumwe byagire Imana umugisha mwinshi utagabanije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Ni byiza kandi cyane ko umwami wacu yaturaritse tuje kubibibutsa yuko atana rimwe atuzanye gusa. Amen. Simeyoni ntiyamuzanye azi yuko atacaza kumukorera, ahubwo yamuzanye azi neza n'ibyo Imana igiye kumuha muri ako kanya. Imana ishimwe. Imana ya Simeyoni niyo Mana yacu, kandi nta bamwe yera babiri bahari, hari umwe yera umwe. Uwo mwemu yakoze ibyo mbere niwe mwemu akora no hagati yacu. Mwemu yazanye Simeyoni muri assemblée niwe mwemu yera natwe yatuzanye muri eglise. Mwama shimwe yongera shimwe mbese murabyizeye? Murabyizeye? Imana ibamugisha. Ndasubiramo, mwemu yera yazanye hana muri eglise niwe mwemu yera yazanye n'abasere bose hano muri eglise, kandi ino change pas, nahinduka. Icyo sindiko ndababwira nk'inkuru, ariko ndababwira ngo mwitege namwe umwe wese mu mutima yumve yiteze ati icyo mwemwe yakoreye Simeyoni cyagihe, icyo mwemwe yakoreye Ana cyagihe, nanje arakinkorera uyu munsi. Kuko yari ejo n'uyu munsi niko azokwama n'ibihe bidashira.
umwami ahimbazwe kandi cyane. Imana ishimwe rwose. Ntabwo Imana yari kuzana abantu atagakiza ifise ibaha, ariko yaremye abantu ifise n'ibyizo batungisha. Bibiri ivuga ngo kuko Uhoraho atunze ibihagije abamwambaza bose. Amen. Ni iby'igiciro kinini kuza ku mwami tumwizeye, ko nta na kimwe twamuvana ko twaje tutamwizeye. Nous ne pouvons pas être différents. Vous trouvez abantu basida bibazwa atariho bari, bazanye umubiri gusa batazanye umutima, ntacyo twova hano twungutse. Byo tumaririye. Ariko iyo tuje muri assemblée tuzana imitima yacu, kandi kuraje abanyabyaha n'abanyantege, kuko umwami Imana atazobora kutujana kuri ibyo byose byiza yaduteguriye. Niko Yosuwa yabwiye bene data ati mu bintu byose byiza Uhoraho yababwiye nta na kimwe atashikije. Imana ihimbaza. Mu bihe agaciro karemereye cyane, kuko ijambo ry'Imana niryo ritweza inyigisho mbi, ibinyoma, ibintu byose ijambo ry'Imana niryo ritweza. Kandi ijambo cyanditse muri Yohana 10:17 ngo data weze mukuri, ukuri ni ijambo ryawe. Imana ihimbaza. Ni byiza ko mu mutima w'umuntu yumva yifuza Imana gusumba ibindi byose, yumva yifuza ubumwe bwiwe nayo, ubumwe bwacu n'Imana isumba byose bukaba un désir ardent, icyifuzo gisumba ibindi byifuzo mu mitima yacu. Imana ihimbaza. Turashima Imana cyane ku majambo yayo n'igikorwa cyayo yakoze. Ndabasubiriyemo n'umutima umwe, umutima wanje, yuko dushima Imana ko yadufatanije n'umugambi wayo w'agakiza. Ndasabye rwose kandi mubyumve, Imana yarakoze. Iyo majambo dusomye hano umuntu wese ayumve gusumba uko yahora ayumva. Bibiri ivuze ngo maze Imana verset 40, kuko Imana yatuboneye kera ikirushiriza kuba ciza, kugira ngo abo ntibatungane rwose tutari kumwe. Amen. Imana ishimwe, yongere ishimwe ibihe byose. Amen. Icoma ntibibe kwanje jenyine, namwe bikaba umuntu wose bikaba mwe mwera nabikorere. Turazi ko atamuntu yoza ku Mana atari Imana imuzaye, nta n'uwo hinduka atari Imana imuhinduye, nta n'uwo kizwa atari Imana imukijije. Ariko Imana nitwemereye itugirire ubuntu, ihate twese. Ntagire umusere asigara, ntagire umufrere n'umwe asigara. Que le Saint-Esprit vous contraigne, aduhate twese, nanga mbate twese, aduhatire muri ano majambo y'agakiza, maze tuve mu ngeso mbi, mu byaha, mu ntege nke, twinjizwe mu nkomezi z'Imana isumba byose. Kuko twagenewe kuba abanyabyaha, twagenewe kuba abera, twejejwe n'ijambo n'amaraso ya Yesu Kristo. Imana ibahezagire. Ni iby'ukuri birakomeye cyane. Bivuze ngo kuko Imana yatuboneye byiza kera. Amen. Kugira ngo abo nibatungane rwose tutari kumwe. Amen. Imana ishimwe. Imana ni nziza. Tuzokoma tubivuga ko ari nziza. Bashaka kutuvuga ko ari nziza, ngo urambabarire Jesu sindavuga ko ari nziza iminsi yose. Amen. Ni nziza ibihe byose. Amen. Ubona yarahisemo. Amen. Ko atara kimwe barwaniye bazohabwa tutari kumwe. Njyaho murani. Imana ishimwe. Kasubire. Imana yatuboneye byiza, ntibashikira gutunganywa rwose tutari kumwe. Amen. Pour vous dire quoi, c'est vrai que hari ibyo bahawe mu minsi yabo. Amen. Hari ibintu bahawe tutaravuka, tutarabaho, bahawe n'Imana isumba byose. Ariko Imana irabareka barapfa, barasinzira y'urupfu, ariko Bible ivuze ngo bazozuka. 1 Thessaloniciens chapitre
4 Abatesalonike ba mbere igice cya 4 bivuze ngo bazozuka baduhitane. Amen. Bazozuka baduhitane. Imana ishimwe. Ubisomere hamwe Imana bagumugisha kuva ku murongo wa 14 aranditse ngo uko kwizera yuko Yesu yapfuye akazuka abe ariko uko twizera mwambabare seminari uko twizera yuko Yesu yapfuye akazuka abe ariko twizera yuko abasinziriye muri Yesu Imana izobazanana nawe. Amen. Izobazana Imana ishimwe. Igihe Yesu azoje mu bicu nabo bazova mu mva izobazanana nawe. Ikindi cyo tubabwira ni ijambo ry'umwami twashikirijwe yuko twebwe abazaba bakiriho dusigaye gushitsa kuza k'umwami wacu tutaza kwitangira imbere y'abasinziriye na gatoya, kuko umwami wacu ubwiwe azoza amanutse avuye mu ijuru aranguye ijwi rirenga hamwe n'akamo k'umumarayika mukuru n'inzamba y'Imana, maze abapfiriye muri Kristo nibo bazobanza kuzuka, maze natwe abazaba bakiriho dusigaye tuzoza duteranwa nabo mu bicu. Mwaso Bibiliya ivuze ngo tuzoca duteranwa ensemble dans Amen. Hari iby'Imana tabakoreye mu gihe cyabo izobakorera turi kumwe. Amen. Bavyuro frere ntazamugwa yabahaye ntabwo bamwagazi yabashikanye yararindiriye. Amen. Gushikaho twese tuzoba dukoraniye hamwe abo mu bihe byose, maze iduhere umugisha hamwe nabo. Yararindiriye. Imana ishimwe. None siko musomye Bibiliya ivuze kuri verse 17 ngo maze natwe abazoba bakiriho dusigaye tuzoca duteruranwa nabo bazutse nabo mu bicu dusanganirire umwami mu kirere. Amen. Niyo tuzokwama tubana n'umwami Imana imbaza. Murabyumva ko tuzoterurana nabo? Imana ishimwe. 1 Corinthiens 15 handitse aya majambo kandi nayo nyene asa n'amajambo meza cyane. Mwihangane munezererwa n'amajambo y'agakiza, kandi iminsi yose abanezerwa ni bande n'ab'Imana ihaye gutahura. Imana itanze révélation de la parole, elle est accompagnée de la joie. Imana ishimwe. Bien, ok. Handitse ngo ehendababari akabanga 1551 ehendababari akabanga izosinzira twese ariko twese tuzohindurwa. Baba basinziriye baba batasinziriye bose Imana ishimwe kubona itwemereye kuvyumva mu kino gitondo. Mu kanya gato, mu kanya sende nako kubita ingohe ayinzamba yerezo izovugira kw'Imana izovuga abapfuye bakazurwa batagishobora kubora natwe tuzohindurwa. Imana ishimwe. Bo bazozuka natwe duhinduranwe nabo. Imana ishimwe. Tuzohindurwa kuko uyu mubiri ubora ukwiye kuzokwambara utabora, kandi umubiri upfa ukwiye kuzokwambara kudapfa. Kuri twese abapfire mu mwami n'abahinduwe. Amen. Ariko uyu ubora niwamara kwambara kutabora, n'uyupfa niwamara kwambara kudapfa, niho azoshika rya jambo ryanditswe ngo urupfu rumizwe n'intsinzi. Imana ishimwe. Amen. Dieu bénisse. C'est merveilleux s'il vous plaît ce matin. Igitoro cyiza Imana duhaye ni habi cyubahiro. Nishimwe cyane, kandi koko iyo umuvyeyi akuteguriye uduta n'akarete uravuga uti merci mama, ukavuga uti merci mama, ukavuga uti yampaye ko kujya turyoshe yamuneguriye agatoki natwe niko Imana itaturaritse ngo ize kuduha ibirura, ahubwo yaturaritse ngo ize kuduha ibikuza kwizera kwacu bitunezereza umwami. Imana imbaza. Bibiliya ivuze ngo maze duce duteruranwa nabo
tuje kumusanganira mu bicu. Nashatse Imana nishimwe aya majambo nsomye numva nayakunze cyane kuko ni ibyemezo by'uko n'ibyo bahawe mbere natwe dutegerezwa kubicamo. Nusome nashaka uyu munsi babyumve ko turi asosiye, dufatanye n'umugambi w'agakiza. Uyu munsi mubyumve munyumve, nta kintu na kimwe Imana yakoranye na Pawulo itazokorana natwe, nta na kimwe yakoranye na Petero itazokorana natwe. Ibyo byose yateguye mu mugambi w'agakiza, buri generasiyo, buri rungano rwose yamigenda ibisubiramo kwa kundi. Ibyo byatumye Frere Branham abaza ati mbega kuvuze ngo nzocibwa urubanza na Pawulo azocibwa? Imana iti wi, mbe nabo mu rungano rwiwe bazocibwa. Frere none Senyeri, mbese na Petero bazocibwa? Imana iti wi, Petero nabo mu gihe ciwe bazocibwa urubanza. Alors icyo gihe Frere Branham ati ndahiriwe ndacuna, kuko ibyo Pawulo yigishije aribyo nanjye nigishije, ibyo Petero yigishije nanjye nibyo nigishije. Urubanza bazocibwa nanjye nzenda rucibwe, impera bazohabwa nanjye nzenda yihabwe, kuko ibyo bigishije aribyo nanjye nigishije. Imana ishimwe onarashije umuhanuzi tugahabwa umugabane umwe. Amen. N'umugabane abatwitangira imbere bose kuva ku munsi wa Pentecote, mbere ushaka no kuri Adamu kuzoshitsa mu gihe cyacu la même chose. Amen. Byose Imana ibyo yagiye irakorera abatwitangiye imbere nibyo natwe itegerezwa, idwa irashobora oya aho itegerezwa, kuko turabayo nkuko nabo barabaye. C'est vraiment merveilleux. Mbere bibasubiremo n'ibyanditse ngo maze Imana itubonera byiza ko badahabwa gutunganywa bwose tutari kumwe. Mbabarire nane mwabyemeye? Joho ngira nkoresha abakozi bamwe ndabakoresha rendi ndababwire nitaha, abandi bakoresha mardi abandi babwire nitaha. Aho rero mu gihe cya mbere cy'ishengero nigenda mu ruhuki, mu gihe cya kabiri cy'ishengero ni mardi genda mube murapumusika gatonyi nzoza ndabahemba. Bien. Allez, mercredi ni mu gihe cya gatatu cy'ishengero muzogaruke nzobaha salere yanyu. Vendredi, samedi, bose, dimanche, non, samedi c'est le 7e jour, le 7e âge. À la fin de dimanche kumugoroba mwese ndababwira abarendi abamardi niho muri mwaje mwese ngo ndabahe salere yanyu. C'est comme ça. Bavyumvise muze ndabaha umushahara wanyu mwese, abarendi 10,000 francs, abamardi 10,000 francs, abavandredi jeudi samedi 10,000 francs, tuzohe bose hamwe. Amen. Numembo abaje kwisaya ya mbere n'abaje kwisaya ya gatanu n'iya gatandatu n'icenda n'iya cumi n'akangahe bose bahabwa impera imwe. Umwami Imana yadushize mu mugabane umwe w'agakiza. Icyo bituma uyu munsi dushobora kwicara hano tuti mwami nk'uko cya gitutu cya Petero cyakijije abagwayi, nanjye ndabifitiye uburenganzira. Imana ihimbaza mfise uruhusha aujourd'hui rwo gusaba amen yuko mwemwe yerurutse ku munsi wa Pentecote bakoranye n'120 nkabwira Imana natwe turakoranye turagusavye wa mwemwe yeruruka niyuruke ni wacu nawe. Dufise uruhusha kubwira Imana tuti mwami bagufungira abafrere uko kundi wugurira Petero. Amen. Bariko nanje unyugururira. Imana ishimwe kuko Imana yadufatanije nabo, idufatanya n'umugambi wayo w'agakiza ata n'umwana n'umwe wayo yorengana. So kuvuga akagahererezi naco nzoga no haka gahererezi nako bene imfura bazohabwa bimwe. Imana ishimwe. Je bisoko kuri munsi ruravuga uti imfura ivyifura yambara ipantaro ndende n'ishati rirerire mena kagaherezi kandi kagakobwa nako nakagurira akajipe nako au même prix kubiko
ntibiguzi bimwe, bose nza kubambika ibirato vyera n'amashati yera n'amakanzu yera, bose basava cyo kwenda ya minervare y'imfura hamadeko ya minervare y'umuhererezi. Umwami Imana ni umuvyeyi gusumba abandi bavyeyi bose, kandi niwe uwavyaye Petero mu gakiza, niwe yavyaye na Jerome kwihereza. Imana ishimwe. Uwavyaye Frere Abraham, niwe yavyaye na Frere Branham. Ni Imana imwe. Amen. Niwe mvyeyi mukuma. Imana ihimbazwe. Il est le même Dieu, n'a pas changé. Nihinduka. Imana ishimwe. Dufatanye n'umugambi wawe w'agakiza. Ndibaza ko muri prédication yacu ya nyuma, ariko ndashaka ko n'umunsi bavyumva. S'il vous plaît frère. Amen. Abantu bose bamenye kw'Imana, twese nta n'umavuyemo hano, bamenye kw'Imana icyo yahaye abambere ari kitegerezwa gukora ni wacu. Icyo gituma dusoma Bible, tudasoma Bible yanditswe muri 2024, dusoma Bible bari bizeye ba Petero. Les mêmes versets. Imirongo imwe bari bizeye amasezerano. Frère, Bibiliya ivuga ngo amen, nzogaruka ndabajana. Umwana wacu yagiye bivuze kugira hondi namwe abariho muba. None Pawulo ati erega burya turagiye frère, kandi kwategeza kuvuga kandi yabeshi aterega frère burya twebwe arazo yashiramo twebwe bazoba bakiriwe kandi ntiyabeshi. Amen. Kuko yari karavuga avugira ubwami bw'Imana bwose. Nizere ko muvyumva. Yari intumwa kubigihe ciwe cyonyine, yari intumwa mu bwami bw'Imana. Amen. Niba Frere Branham yaravuze Yobu, amen, ntiyari umuhanuzi kuri batwebwe twene, yari umuhanuzi kuri monde entier, kubisi bose. Imana ishimwe yongere ibibazo. Ndasubiramo kugira ngo muvyumve neza. Imana ubwayo yadufatanije n'ivyo byose reka tubisome kugira ngo muvyumve. Yakoze ivyo yakoreye abantu bose, natwe n'ivyo yadukoreye. Nishimwe. Ephésiens chapitre 2. Amen. Que Dieu vous bénisse. Abefeso igice cya kabiri handitse ngo verset 11, nuko mwibuke yuko ubwa mbere mwebwe abanyamahanga ku rukoba mwebwe mucitwa abatakebwe nabo bitwa abakebwe n'intoke ku mubiri, kw'icyo gihe mwari mutandukanye na Kristo, muri n'itandukaniro n'ihanga rya Isirayeli, muri injabuka ku masezerano y'ivyasezeranye, akaco mwizigiye ku bizoba. Mwari mw'isi mutagira Imana rurema, ariko none amen, kuko muri Kristo Yesu mwebwe abari kure kera mwigijwe hafi n'amaraso ya Kristo. Mwabahimbaza. Mwebwe bari kure mwari mwigijwe kure n'ivyaha mwakoze, mwigijwe hafi. Si vous préférez umva nta n'umwe yo kumva ko Imana yafashe ekipe y'abatwitanye imbere kuva kuri ba Petero gushika kuri twebwe idufatanya nabo. Frère, ni ibintu bitangana. Bibiliya ivuze ngo mwumvirize, Imana itubonera vyiza. Amen. Amen. Imana ishimwe yuko badakwiye guhabwa gutunganywa bwose tutari iserezerve ensare. Iravuga iti no, sinshobora kubibaha byose. Abo bahawe bimwe mu gakiza bigijwe nabo bakijwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Umwami wacu kugira ngo muhuza aheshe isezerano rya kera n'isezerano rishasha yinjiye ikuzimu. Abapfuye kera bose bizeye Mwami arabugurira. None ka frère yafasha n'igihe kimwe, yafasha n'ibihe byose. Mu gihe cya Adamu yarabuguriye, abakurikiye ba Abrahamu, ba Mose, bande ba Elisa n'abandi bose bakivunga. Umwe wese akamumenya. Amen. Umwe wese akamwimenyera. Bahuye igihe bari batutse imva zabo zugurutse, abapfiriye
idée. Que Dieu vous bénisse. Imana niyo bajyana ahandi, irajyana muri paradis d'en haut. Bible ivuga muri Ephésiens chapitre 4 verset 8 à 9. Bible ivuga ngo yaraduze mu ijuru ajyana iminyago. Iyo minyago n'abapfiriye mu mwami bo mu isezerano rya kera n'abamaraki. N'abamaraki yaraca imyaka 400 yonyine bapfuye nabo barazutse. Imana ishimwe. Tout le monde ensemble bahabwa izuka rimwe. Yaba amazuka abiri oya bose hamwe Matthieu 27:51 bose bazukiye rimwe bose abaje imbere. Imana ishimwe. Psaume 27 birashitse ngo nimureke umwami w'ubwiza yinjire. Amareka ati umwami w'ubwiza ninde? Bati n'uhoraho nyine ingabo niwe Yesu Kristo umwami wacu. Abaje imbere barinjira bose. Umuntu atavuga amen tuze turamucikora akwiye no kuza gusengera ngaha parce que tout le monde devait jubiler. Bamenye yuko natwe umwami yatuzura azotuzurira rimwe. Abazopfire mu mwami muri Odise n'abazopfire mu mwami rimwe muri Efesie. Ujye mu frere n'umukozi yasinziriye uje murabakubita ikozi kandi abajyakerenze basubiza ndabashiremo ba Petero bakara n'abantuze bavyandikana baza barakubita ikozi barabasinzira. Alors s'il vous plaît frère, est-ce que muravyumva? Abapfuye bose manshi bo muri Odise n'abo muri Efesie n'abo muri Pergamo n'abo muri Koro bose bazozukira umunsi hazovuga inzamba abapfuye mu mwami bose bazuka. Amen. Abazoba bakiriho bazoca nabo bahindurwa bose n'abapfuye mu mwami nabo bandikwa imibiri y'ubuvuzi. Ils seront tous égaux. Bazoba bose bangana nta n'umwe azovuga ngo ndakwishima ko ushaje neza napfuye kera. Wapfuye kera n'uwapfuye vuba bose bazozuka bambaye imibiri y'ubwiza. N'abandi bazovuga ngo ndabishimye ko mwebwe oya ahubwo rero tuzoba twahinduwe twambitse imibiri dutera ibitoro. Iyo mana utoyishima asengera ngaha ntazasige aragenda ntazatugarukire ngaha. S'il vous plaît frère, Bible ivuze biki ngo bo duteranwa manshi. Bible ivuze ngo twigijwe hafi mais il fallait retenir umuntu yariko yavuze ngo bose twebwe bari kure kera hamwe n'Abisirayeli bapfiriye mu mwami bose bigijwe hafi n'amaraso ya Kristo. Icyishimo cyabo ibyo birata nibyo natwe twirata. Birasa amaraso ya Yesu nande niyo nziratanisha. Birasa umuntu bagiriwe nande niyo nzirata birashikana. Birasa ko Yesu yababereye umwami n'umukiza nande niyo nzirata. Baba bayobu niwe bavuga bati naje kwiherezo nzobona umucunguzi wanje ndimuzima. Yaba Mose ati ndazi kuhora Imana. Amen. Azobazanira umuhanuzi ameze nkanje utazomwumvira azakugwa mikono ry'abera. Imana ishimwe. Bien-aimé frère, yaba Yosefu nawe ati ndabarahije ndazi ko Imana itazobura kubagenderera izobura kubibuka izoba umucunguzi. Iyo Mana yamye n'imwe kuva mu ntango gushika ku iherezo. Iyo Mana natwe twashikanywe. Iyo Mana twashizweho devait être associé au même plan du salut, qu'il soit glorifié. Imana ishimwe. Ikiza ko abantu bose frère nawe waje warayibye mu wamenye amazu y'abandi uvuga uti amaraso yejeje abasoma babaraba umuvuga uti wakirije babasi yarisha abantu yarabamaze nandi uyu munsi mu gitondo ni wahise. Uvuga amene basi yawe wibutse uti vuga Imana hindukiye iburyo ikabona umusuma bambwe yamana nane nihindukira iburyo ibone nande amazina nane ibabarire nanje. Imana yakije wa musambani niba baraye mu mabaraye yo biragusha mbere Imana yakije wa mugore badira batera amabuye nande uyu munsi n'indawe byiza. Tuvuga amene yawe nande tuvuga amene yacu ubwo twese tuvuga amene basi. C'est le minimum. Imana ishimwe. Il est le même Dieu. Amen. Imana ishimwe kandi ishimwe cyane. Bible ivuze ngo
on lit encore. Donc écoutez, verset 13. Ariko noneho kuko muri Kristo Yesu mwebwe abari kure, aleluya, mwigijwe hafi n'amaraso ya Kristo. Amen. 14. Niwe mahoro yacu ko yahinduye y'amacakubiri kuba kimwe. Oh, c'est ça. Wikirije swaruwe ahomvoye cyagisika cyagati cyadutandukanya ubwansi amaze kubuhinduza ubusa umubiri wiwe. Nibwo byagezwe birimo amabwirizwa ava mu byashinzwe kugira ngo muri we y'amacakubiri yaremwe n'umuntu umwe ngo asane amahoro atyo. Amen. Oh, iswaruwe Yesu yaje gusenya igihome cyadutandukanya n'Abisirayeli. Amacakubiri yose ba Dawidi bavuze bati igirayo mwebwe, twe twakoze byinshi. Ba Daniel babo twikije bati ho gikirayo, twe twakoze byinshi. Ariko yabakuye mu ntambwe, yabakijije ba Goliath, yabakijije mu muriro, yabakijije mu kiyaga gitukura. Nanje yaraje iniza amadini yaraje nishimye. Amen. Kuva mu gusohoka kava mu idini bisumba gusohoka mva muri Egiputa, kuja mukasimba kino kiyaga c'ivyaha bisumba kuja mu kiyaga gitukura. Wakoreye biriya ba mbere urakoze nini. Imana ni nziza, abantu bose bakwiye kuzonezerwa no kuba muri assemblée bumviriza ivyabo, akavuga bati mwami ushimwe, bakasiganwa batamanuka batondera. Abana bamanuka bari kuri WhatsApp umenga sinzi ibyo bajemo, namanza n'amaguru imwe nkabona aguma afite utuntu WhatsApp yakumaza sivyo ubujemo frère, ahubwo n'ikinga burasimbuka rivako ukaza wirukuti ntibanange no kwicara imbere nze kuvyumva neza maze Imana ishimwe. Kubera iki frère, reka tubisome mwumve muri Hébreu. Kubera iki tutagenda nk'intonyotsi tuje umwami yaraturegeje. Amen. Imana ishimwe. 18 Hébreu 12-18. Nimwegere musozi wokogwako. Imana ishimwe. Nimwegere musozi wokogwako. C'est merveilleux. Oh, que Dieu soit loué. Imana ishimwe. Imana ishimwe kandi yagereshe. Nimwegere musozi wokogwako waka umuriro, kandi nimwegereye umwiza w'umuzimagiza n'umuzitanya n'igihuhuta n'inzamba ivuga n'ijwi ry'amajambo abaryumvise biginga kutabwirwa irindi jambo, kuko batabashije ibyagezwe ngo naho co igitungwa gikoze kuri uwo musozi bacicishe amabuye. Oh, que Dieu vous bénisse. Ni ibintu biryoshye cyane kandi byabonetse byari biteye ubwoba, byatumye Mose avuga ati mfise ubwoba cyane ndahinda agashitsi. Ariko oh, Imana ishimwe. Amen. C'est merveilleux. Mbese mwabyumvise? Ibya kera byovyo byari igitutu cyabishashe. Nous nous sommes approchés de la réalité. Oh, que Dieu soit loué. Amen. Ibyo mwisezerano rya kera vy'umusozi Sinayi waka umuriro n'igitumba cyukoze ko kigapfa, si ivyo mwegereye oya, kuko Imana yatuboneye vyiza yuko ibyari igitutu mwisezerano rya kera biba na realite mwisezerano bishasha. Amen. Imana ishimwe. Imana nziza ibihe byose. Iyo twemeye ko turugerewe Yesu Kristo, nuko Imana itatubwiye ngo nzobaha umukate oya, ahubwo Imana yaduhaye umukate. Imana yatubwiye ngo nzobaha, ahubwo Imana yaraduhaye. Imana ishimwe, yarakoze n'ihimbaza nishimwe rwose. Imana ishimwe cyane. Son frère verset 21. Oh, Imana ishimwe plutôt. Ariko mwegere umusozi Siyoni n'umurwa w'Imana nzima Yerusalemu n'ikoraniro rikuru ry'isinzi ry'abamarayika n'ishengero ry'abana b'imfura banditswe mu ijuru. Mwegereye n'Imana umucamanza wa bose n'imwemwe z'abagororotsi batunganijwe rwose. Mwegereye na Yesu. Haleluya. Amen. Umuhuza w'isezerano risha. Mwegereye n'amaraso acucakirwa avuga ibyiza kurusha ayandi. Amen.
Imana ishimwe. Mwegereye na Yesu. Amen. Umuhuza. Mbese murabinezerewe. Twegereye na Yesu. On nous a approchés par le sang de Jésus. Kuko amaraso ya Yesu. Imana ishimwe. Twe twashikiriye aho ubutunzi bw'Imana buri. Kuko muri Kristo Yesu niho twegereye na Yesu nivyo. Twegereye na Yesu nivyo. Pente na Biblia iti muri Kristo Yesu niho egomeri. Kuko Imana yasezeranye byose and se trouve la mene. Imana himbaza. Oh frère bien-aimé, Madame nziza infiniment parfait, infiniment merveilleux. Mbere nzoza ndasoma ni gitangaza. Ni mukama w'amahoro, ni umwami w'ubushobozi, ni data wa twese ahora. Imana ishimwe. Rwose mwegerere Yesu. Umuhuza afatanye isezerano rishasha n'irya kera. Mwabe associé. Alléluia. Au Nouveau Testament. Murabyizeye? Mwafatanijwe na Nouvelle Alliance. Isezerano riri hagati yacu n'Imana bwite. Ririmo kw'Imana bazoyiza ko bose bizeye ikimazi cyatanzwe i Kalvari bazoharirwa ibyaha. Abantu bose bazize gratuitement. Nuko basaba nisizoka ku giti. Abantu ntibarinde kuja kwifuza ngo bashemo pierre noire. Ariko bahanze hariya barabigezoka gusa umara bugahera bumva. Niko natwe turaba Yesu yatumanikiye. Umara bw'icyaha bugahera twumva. Mwegere na Yesu. Haleluya. Mwegere n'amaraso acocagirwa. Avuga ibyiza. Mbese iki gitondo yabacokumyeho ibihe byose. Maze tukaba twibuka aya maraso avuga ibyiza. Atubwira ngo baharire. Ayo maraso yamavuga. Umuntu atayakunze ntakayakunze. Amaraso yamavuga. Uko ducumuye ngo efase. Uwo mwana ni wo mukunda wewe. Mwana musezera cyavuga ngo futa andika 10. Wasubira ukaronka 0 ngo futa. Musubirire mu mwandikire 10. Wasubira ukaronka iyindi 0 ngo futa. Mwandikire 10. Hari uburiho. C'est Jésus Christ. Yesu niwe yamafuta akarambirwa. Amaraso niwe ari ku kazi. Afuta kugira n'abatasenze bizeye bahariwe, n'abacumuye bahariwe, n'abataririmbye bahariwe, n'abatavuze amene bahariwe. Bose Imana igiye ifuta. Ayo maraso yo twegerejwe. Mwegereye n'amaraso avuga ibyiza kurusha aya abera. Umwami yadufatanije n'ako gakiza ntituzomuhemukira na rimwe. N'ako gakiza ntituzokavamo na rimwe. Dufatanye nako. C'est notre vie. Umwami ahimbaza. Ashimwe rwose. Imana ishimwe yadufatanyije n'umugambi wayo w'agakiza. Maze ku iherezo tuzoba twarakorewe nk'ibyo nabo bakorewe byose. Ibyo bakorewe byose nibyo umwami azoba. Turafise uruhusha rwo gukora lisiti tugisenyeri kubera ikiwe wabagaburiye Mana. Uyu munsi dimanche tutugaburiye ijambo natwe. Twe twoba tuzize iki? Uri abana nyene tukwiteze nuko bari bakwiteze, dushonje nuko bari bashonje. Ntabwo tuzanire n'amazi dusozeka. Twe n'amazi yo mu rutare natwe tunywe. Maze uzonyizera wese inzuzi z'amazi bugingo zizoka amazibuka mutima wiwe. Cyo gituma tunezera muri kano kanya nuko twanyeye kuri cya gitare aricyo Kristo. Kandi uko yabakurikira mugaragwa natwe niko dukurikira. C'est pas vrai? Duhere muri age hano muri age ya AFS. Tujye muri za simino. None si yakenda bakurikiye. Si yakenda bakurikiye. Gushika muri abotise. None ntidushikiriwe. None ntitunywako. None babanyoye. Rero meme Dieu. Kandi yakoreye imfura, nitazokora n'abahererezi. Imana ishimwe. Umugabo mwiza yamagenda akora ivyiwe bigenda bituka. Nta mugabo yogenda avuga ngo kera naba mu nzu y'ibati umerukiye mu nzu y'ivyatsi ngo bana bande na mugabo. Nimuze
ndakora ngo natanguye nambara ipantaro mperutse nambara ibutura tuzovuga ati muzehe dusaziye nawe ariko umugabo mwiza yatanguye yambara ibutura araduga porepore aranduka yambara ipantaro amanza kumwikositime tuzovuga tuti muzehe kabisa wamukoze watanguye wumviriza iradiyo ku gutwi hamutugurira amasabufu bamuzehe n'amateleviziyo bwaburi waramukoze noneho umugabo wawe uduhenda ngo barago kera ngo amateleviziyo ngana n'umusozi niyo twumviriza ngo nayo urabona ubukene bwarateye twumviriza indono frere nukuvuga nta kigenda wabaye mu gahunda imana nayo gwayo ibyayo bigenda birushiriza bikura niwe mugabo w'ukuri amen bizoba byiza bitangaza isi yose gushika n'umugeni wa Yesu Kristo azogaragara ntituzokirisha igitutu gusa ahubwo tuzotegeka bibe kwa Yesu Kristo uko yari yiteze izuka mu minsi 3 natwe niko twiteze izuka rya vuba ubwira ati cyane musambure nta kibazo ufise mu minsi 3 sizoba navyutuje niko natwe uyu munsi turemye tutinzara nize washaka n'ibindi byose bikene twe ntituvuze induru ngo byabuze ahubwo iko bivugwa niko turushiza kwitega kujanwa n'Umwami Yesu iyo bitazosubira amamurareka abapolitisi bidoge abo muri opposition abatameze gute baza baridoga ibyo bidoga ntabera batubigishije bati uko mbona bamusi rushizaho kwegereza menya uzoshize kuza muri assemble mubwira ibidogaga kwa Yesu Kristo mbere nimwaho nivyo bibaye murarabika imitwe yacu bakabamba kwani nzoba kuri amen honora une famille bénie Somme 69 muri Zaburi 33 niyo famille yanditse niyo famille izoba iri bénie une famille bénie oh Imana ishimwe tuzoba turi kumwe nabo abo duhuje ibyizerwa ba Dawidi ba Salomo abafrere bose ba Eliya na ba Elisa abamose tuzoba turi kumwe n'aba Davidi baririmba bako Imana ishimwe kandi iyo Mana yacu yarakoze kwashize isezerano rishasha kugira ngo ibyananiye abambere kuko yabahaye amategeko ntibayashobora ihitemo kubyinjiza mu mitima no kubyandika mu mitima kubw'ubuntu bwayo afin qu'il rende capable chacun d'entre nous qu'il soit glorifié n'abahimbaze abahugisha utagabanije mwaguke tumushime akwiye gushima ibihe byose akwiye gushimwa n'aba yakunze akabatoranya icyubahiro kibi cy'Imana yacu ubu n'ibihe bitazoshira amen Yesu n'umukiza wanje n'umwami nzokwama ndamuhimbaza indirimbo kandi umuririmbyi ati iyo ndagucitse n'indege ndamusaba izindi c'est lui qui nous justifie c'est lui qui nous sanctifie c'est lui qui nous remplit de son esprit nashimwe amen amen
byose byiza nk'uko n'imigambi yiwe myiza nk'uko azogenda adushitsako twese hamwe tumushimire. Adufatanije n'umugambi wawe kwizera bitwe nabo bakitangira imbere, kandi ibyo byose wagiye urabakorera mwami, nanje genda ubinkorera. Toutes les preuves, ibyemezo byose wagiye baremesha mu nzira bacitse intege, genda urabimpa nanje, ugenda uranyereka amakanda baciyemo kugira ngo nanje abe ariyo ncamo. Intsinzi wagiye ubaha nanje abe ariyo ntsinzi ugenda umpa, agakiza wagiye ubaha abe ariyo ugenda umpa. Imana ishimwe, kandi iherezo twese hamwe twegeraniye hamwe azotwezeza hamwe, turongere hamwe gutunganywa rwose, maze duterurire rimwe tujyane mu bicu, tujye kubana nawe ibihe bitazoshira. Amen. Oh Dieu soit loué. Mwami wacu Yesu Kristo, twongeye kugushimira cyane wewe, ibi byose ntibyashoboka, ariko waraduteruye utuvana mu buzimire butagirwa kungana, mu mwijima w'umuzitanya, utuzana mu muco wawe uhambaye utangaje. Watuzanye hamwe n'abo bose wegeranije uva mu ntango gushika mu iherezo, uduha kwizera kumwe, udukorera ibikorwa bimwe. Mwami, uri cyo tuma hagati na hagati ariho wabambwe, kugira ngo uhuze umusezerano rishasha no mu isezerano rya kera. Urabamba kugira ngo ucungurire amahanga abone ku mugeni, azoba ari amasinzi n'amasinzi, bose baremwe kumwe, bose bafite ukwizera kumwe, bose bafite igihagararo kimwe, bose basa. Oh merci Seigneur, twese dusa nawe izuba ryaka. Oh Seigneur muhimbaza, erega n'imitima watoranije Mana usumba byose, iyi mitima yiyegereze